Yes, turasubiye kubaramutsa bakunze b'ikiganiro Akeju Vibes, ni ikiganiro kidasanzwe neza na neza ni ku munsi wa kabiri. Ubona ko ari umunsi w'itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Dufise amakuru menshi twagiye tubatororokaniza ariko agenda avugwa muri entertainment y'u Burundi neza na neza hariya uchumva ijwi wamaze kumva kari Jamora Florida MC, voice of the money, Mike Masterpiece Keeper, the motivation champion again, hori yatojwe, face of work, boy representer, yes. Dufise amakuru menshi ariko agenda avugwa hariya na hirya ejo, hariya amakuru neza na neza ariko agenda avugwa kuri WJ na Kiriku, c'est-à-dire ni Billiman boy, Billiman boy neza na neza. Turafise amakuru ariko avugwa kwa King Olongolo, turafise amakuru ariko avugwa kwa Benturo, turafise amakuru ariko avugwa kwa Dramati, turafise amakuru ariko avugwa kwa bface on the floor. Ayo niyo makuru neza na neza tugiye kuba turabira hamwe. Mbega bimeze gute? Turaza gucana muri top 10 y'abaririmbyi neza na neza bahagaze neza ku rubuga rwa YouTube, cyangwa se abaririmbyi bariko barakora neza bakurikiranwa n'abantu benshi, cyangwa abaririmbyi bameze neza, canke abaririmbyi bari ku rutonde rwiza ku rubuga rwa YouTube bamaze kuba barabwa n'abantu benshi neza na neza. Reka ndaguhe ikaze ni karibu muri iki kiganiro neza na neza. Abamaze gushika kuri YouTube gira neza na neza commentaire kugira ngo ibintu bikomeze kuba bimera neza cyane. Muduha ikaze ni karibu kugira ngo bimere neza. Uwumva ni Jamora Florida MC. So ladies and gentlemen, neza na neza dutanguriye kwa ayo makuru ariko aravuga kwa WJ na Kiriku. Inyuma yaho neza na neza WJ na Kiriku bagiye mu mishamirano hamwe na DJ Paulin. WJ na Kiriku hamwe na bface on the floor bamaze kuba bategura neza na neza indirimbo igiye kubibahuza. Ni nyuma y'amajambo menshi yavuzwe hagati ya Kiriku hamwe na WJ neza na neza. Namakuru menshi yagiye bavugwa ko ladies and gentlemen ni indirimbo yatangwe gutanga challenge neza na neza, canke itarasoka yagiye kuba neza na neza ivugisha abantu benshi itarasohoka. Batanze challenge neza na neza ku mbuga zabo basanzwe bakoresha. Benshi baravuze ati mbega ibi bintu bigiye kuba biherera he ko tubona neza na neza abantu bahungu bagiye kwita mu mutego udasanzwe. Ariko twaragerageje gutohoza amakuru neza na neza avugwa kwa aba basore, bavuga ati twebwe indirimbo turi ready kuyirekura kuko indirimbo inahitajikwa sana. Neza na neza hari no makuru ariko agenda avugwa kwa Fabulous Vacation Boy. Inyuma yaho aba basore ba Kiriku na WJ na bface on the floor bagiranye ikibazo n'uno musore n'uno mugabo DJ Paulin. Urabona ko DJ Paulin yavuze ati turasinyuye neza na neza gukorana n'abaririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, canke neza na neza ntituzosubira kuba dukorana n'abaririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uwiswe Fabulous Vacation Boy best rapper yaciye yandika neza na neza ku rubuga rwa Facebook avuga ati il faut nanje ko mu contrat yindwi imwe ndabereka utuntu nikorera neza na neza hariya. Ni Fabulous Vacation Boy neza na neza yisabiye DJ Paulin avuga ati mume contrat yindwi imwe ndabereka utuntu nikorera neza na neza. Ndakumenyesha ko Fabulous Vacation Boy nawe nyene inyuma yo kusaba DJ Paulin ngamusinyishe, ubu tuvugana DJ Paul atana kimwe arabivuga ko, ahubwo Fabulous Vacation Boy ari mu gikoni neza na neza hariya muri studio ariko arakora indirimbo idasanzwe. Yamaze kubatanga challenge abakurikirana imbuga ziwe asanzwe akoresha, ndavuga za Facebook, za Instagram. Yamaze kubatanga challenge imeze neza cyane neza na neza. Urana ko Fabulous ari mu bikorwa bidasanzwe. Fabulous benshi bagiye bavuga ati mbega Fabulous ko tuzali best rapper, ari umwe mu baraperi babishoboye canke bameze neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko arashobora gukubita amezi menshi atari karasohora bigatuma baba
abasanzwe bamukurikirana bavuga ati mbega Fabilove ari mu biki. Amaze gusaba DJ Paulin ko bokorana bace bavuga ati kumbe Fabilove afise ikibazo cyo kubura umufatanyabikorwa, umuntu bokorana canke se amuronderera amadil, amakoraborasiyo akomeye kugira ngo ibintu bikomeze kubamera neza. Amakuru ya Fabilove nuko agiye kubasohora indirimbo yitwa Who I Am. Niyo ndirimbo Fabilove agiye kubasohora mu minsi iza, niyo neza na neza ndirimbo yamaze kubatangira challenge. Namakuru menshi yari kavuga kuri Fabilove, kuko Fabilove neza na neza yaramaze nk'ikintu camezane atari karakora umuziki, donc atari karagaragara muri music entertainment. Atari karagaragara, ariko urana ko agiye kugaruka ku gikorwa cize cyane Who I Am. Nico gikorwa Fabilove the Cation Boy agiye kubagarukako, igikorwa kimeze neza, ubona ko ari ikigo ari karitondera mu gukora. Fabilove ariko baguma bamubwira fise k'amaduta abantu basanzwe bamukurikirana canke abafana biwe bafimufise k'amaduta akomeye cyane, kubera ko Fabilove turavyemeranya bien sûr, numwe mu ba rapper ngaha mu gihugu cy'u Burundi babishoboye, numwe mu ba rapper arenze, ariko ni numwe mu ba rapper bataronka amadil, donc numwe mu ba rapper bataronka ama concert. Ivyo tubihuriza ko n'abantu benshi, kuko n'ibintu biri officiel biboneka. Fabilove niyo ngorane afise yonyene neza na neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke mu muziki asanzwe akora, kuko Fabilove neza na neza arashoboye ivyo birazo. Numwe mu ba best rapper, arashobora gutanga challenge aba rapper bose bagatinya. Ni Fabilove the Cation Boy. Nyita the voice of the money on mic, kuri mic za Akejo Media mu kiganiro Akejo Vibes. So ladies and gentlemen, so Fabilove neza na neza vuba mu mwitege ku gikorwa kidasanzwe. Hariho n'igikindi gikorwa wiswe Kingolongoro, umwe mu baraperi nawe nyine asanzwe abikora neza cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yamaze kubatangaza ko vuba agiye kubasohora indirimbo igiye kumugarukana muri game, kuko nawe nyene yari umwe mu baraperi nawe nyene babuze batariko baragaragara neza na neza muri game. N'abantu batanguye rap kuva kera, benshi barabizi, batanze ama challenge yaba bface on the floor, baratanze ama challenge yaba Fabilove ba Native. Nawe nyene agiye kubagaruka ku nguvu zidasanzwe. Uwo ni Kingolongoro. Ayo namwe yari karavuga kuri King All. Ndafise n'ayandi makuru neza cyane ariko avugwa neza na neza ku muririmbyi Dramati ku munsi wa gatandatu itariki neza na neza 20. Aho urabona ko yanditse ku rubuga rwa YouTube avuga ati il faut ko dufasha uwahoze ari umumenyesha makuru kuri réseaux sociaux, uwo nawe nta wundi yitwa Demana, asanzwe ari mu brother wa Benturo. Dramati urabona ko ari ibikorwa vyiza agenda akora neza na neza. Yaravuze ati mundangire umuntu yegereye Demana kugira ngo tumufashe neza na neza turabe ko yokira. Demana n'umwe mu ba journaliste yahora akorera kuri réseaux sociaux, ariko ubu tuvugana amagara akaba mukitse, akaba atameze neza mu mubiri. Dramati yaravuze ati nta n'umundi n'umwe yari karamwitaho, irifo ko nanje ngaragaza bwa butwari. Dramati ndakwibutse ko yigeze kubakura uwitswe Bauden mu gasho, amurihiye amafaranga menshi cyane, benshi barabibonye. Dramati niyahagarikiye ngaho, urumva ko ibikorwa vyiza aguma bikora muri entertainment. Ari kumwe n'uwiswe Mukombozi, nawe Mukombozi yaragize icyo avuga ku ingwara ya Demana. Aravuga ati rifoko tumufasha nawe nyene agaruke muri bwa buntu bwiwe canke agaruke mu kazi, dusubire tumubone mu kazi. Ayo namwe
muba yari karavugwa kwa Dramati. Entreta Benturo nawe nyene numwe mu baririmbyi bakomeye cyane aherutse kubasohora indirimbo mu maso yawe, indirimbo nziza cyane ifise amajambo meza cyane ari romantic, ariko nawe nyene agize imisari kagenda akora ibiganiro avuga ati nanje amagara burya amereye nabi cyane, burya ari kagenda avuga ati burya nanje amagara amereye nabi, akitswe n'ingwara atashimye kuvuga ariko avuga ko ari ingwara imubangamiye. Urumva ko umuryango wa ba Benturo wose wowe ugize ikibazo gikomeye cyane kubona Demana agwaye. Benturo nawe nyene ukabona ko akitswe n'amagara kandi urumva ingwara utinya kuvuga ni ingwara ikomeye cyane. Turatanze misuhuko kuri famille ya ba Benturo na ba Demana, urana ko ari kibazo kidasanzwe neza na neza, ariko abakunzi b'umuziki mu Burundi bariko baragerageza kugira ngo barabe ico bokora kugira ngo abo baririmbyi canke uwo mumenyesha makuru agaruke mu buzima canke agaruke mu bikorwa vya misi yose. Yes, nuko yes, twabwiye neza na neza ko hariho top 10 y'abaririmbyi bari ku rutonde kuri YouTube canke bafise ababakurikirana benshi cyane, bamaze no kuba barabwa n'abantu benshi cyane. Neza na neza uwa mbere ni the one and only Mwite Bizimana Karum Abubakar canke Sadbi, umwe mu baririmbyi bakomeye neza cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri East Africa. Yakoze vyinshi, yakoze ama concert hanze, neza na neza akoze umuziki ibihe birebire, amaze imyaka irenga 20 muri entertainment. Yaronse vyinshi kuva mu muziki, niwe yafashe ikibanza ca mbere neza mu iyo top 10 nabateguriye. Afise abamukurikirana 323 ku rubuga rwa YouTube, akaba amaze kurabwa neza na neza na 26.8 million de views, akaba amaze gupostinga video zirenga 127. Ugufata ikibanza cha kabiri nu Jean Pierre Nimbona Kidumu Kibido, Mwite Kidumu Kibido Kibuganizo, afata neza na neza ikibanza cha kabiri, afise abamukurikirana 160,000 ku rubuga rwa YouTube, akaba amaze kurabwa n'abantu 26.4 million, akaba amaze gupostinga video zigera ku 187. Aho ni ku rubuga rwa YouTube. Uwugira gatatu ni Baby Kira Dramati, umwe mu baririmbyi New Generation yajava muri Bantu Boy Rebel, ariko bafise ibiharuro vyiza na neza cyane kuri YouTube. Afise ibiharuro neza cyane, afise abantu bamukurikirana 244,000 ku rubuga rwa YouTube, akaba amaze kurabwa n'abantu 23.5 million neza na neza ku rubuga rwa YouTube. Ubugira kane ni DJ Fernando, afata ikibanza cha kane, akurikirana n'abantu 214,000 ku rubuga rwa YouTube, akaba amaze kurabwa n'abantu 21.6 million views, akaba amaze gupostinga video zigera kuri 6. Ni kuvuga numwe mu basori bashasha muri New Generation, afise ibiharuro vyiza ku video 6 amaze kurabwa neza na neza, amaze kurabwa n'abantu 21.6 million kuri video 6. Bien sûr, Sadbi amaze igihe kinini mu muziki, amaze gupostinga video nyinshi, mugabo urabona ko DJ Fernando afise ibiharuro vyiza, afise video 6 zonyene kuri YouTube. Urabona ko ari ugwaruka rushasha kandi ruriko rurakora neza neza. Tubashigikire ku rubuga rwa YouTube canke mu bikorwa vy'imisi kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza cyane.
ikibanza ca gatanu ni D1 from Iteka Music akurikiranwa n'abantu 230,000 akaba amaze kurabwa na 18.8 million akaba amaze gupostinga video zigira kuri 37 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ugufata ikibanza ca gatandatu ni Big Fizzo Living Legend amaze neza na neza akurikiranwa n'abantu 279,000 amaze kurabwa n'abantu 15.9 million ku rubuga rwe rwa YouTube. Umuririmbyi ari mu kibanza neza na neza cindwi ni Double J once again akurikirana n'abantu 118,000 akaba amaze kurabwa n'abantu 12.7 million ku rubuga rwe rwa YouTube akaba amaze gupostinga video 24. urana ko nawe nyene Double J akubiharuro vyiwe amhagaze neza cyane ku rubuga rwa YouTube. Ufata ikibanza cy'umunani ni bface on the floor Rapuda afise 4,000 ku rubuga rwa YouTube abamukurikirana akaba amaze kurabwa n'abantu 11.9 million akaba amaze gupostinga akaba amaze gupostinga video 227 kuri urubuga rwa YouTube. Urumva ko amaze gupostinga video nyinshi cyane gose. Uri mu kibanza c'icenda ni Melanin Boy aka Gusto amaze afise abamukurikirana 54,000 akaba amaze kurabwa na 10.3 million views akaba amaze gupostinga video zigira kuri 32. Urumva ko nawe nyene ari new generation ihagaze neza, yani ifise ibiharuro vyiza. Turavye igihe aziriye neza na neza igihe batandukanye na We Love Muzika canke batariko barakorana ni igihe gito kihaciye. Urana ko Melanin Boy afise ibiharuro vyiza cyane, ni new generation ariko arageragezwa gufashwa. Urana ko amaze kubasohoka, amaze kubakorana indirimbo n'abaririmbyi bakomeye quand même. Donc Melanin Boy tumukeze afise ibiharuro vyiza cyane. Umuririmbyi afata ikibanza ca 10 ni MB Data Boy afise abantu bamukurikirana 53,000 akaba amaze kurabwa n'abantu 9.9 million de views akaba amaze gupostinga video 34. Abo akaba ari bo baririmbyi bariko barashika kure cyane ku rubuga rwa YouTube, bariko baratrendinga canke bariko barabikora neza cyane. Nibo baririmbyi neza na neza twagerageje gutorukanya amakuru yabo kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Bafise ama views menshi, bafise abantu babakurikirana benshi, c'est-à-dire bari ku rutonde gwiza kuri YouTube. Abo ni abaririmbyi, abo baririmbyi iri mu bo YouTube izi neza na neza ihagafu. Ndakwibuza kigari gaganiro Akejo Vibes ku minsi ya kabiri, ku minsi ya gatatu tuba turi mu kiganiro Akejo Vibes. Uranda kari kiganiro kidasanzwe cyagutse neza na neza. Neza na neza hari n'uwundi mugwi wiswe Face Music. Face Music ni umwe mu bari mu mugwi uri kurabikora neza cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. N'umugwi ugizwe n'imisore ibiri. Iyo misore nayo nta wundi ni Deba na Badman Wizi. Abo basore bafise impano idasanzwe. Urana ko vuba naragerageje kugira amahirwe yo kumviriza indirimbo yabo nshasha bagiye kuba basohora. Twagiye tubona amasanamu neza na neza ku munsi wa gatandatu bari muri location, c'est-à-dire bariko barakora video yayo. Guys indirimbo iraryoshe, irasosa, irarenze. Ni Face Music neza na neza igizwe n'abasore Deba hamwe n'uwiswe Badman Wizi. Vuba bagiye kuba ari abatumire ngaha neza na neza muri Akej Media. Vuba mugiye kubona ibikorwa byabo, kubitira kuri YouTube wandike Face Music ucubona ibikorwa byabo neza na neza. Nuko
ndakwibutse neza na neza ko cyari ikiganiro Akeja Vibes. Reka ndabashimire bantu mwagerageje kudukurikirana canke mwahisemo kudukurikirana kuko nta handi uzumva ibiganiro biryoshe nk'ibi bibiri donc bifise documentaire nziza canke biba vyatohojwe biba bimeze neza cyane atari kuri Akejo Media cyane mu kiganiro Akejo Vibes cyangwa bigari bikorwa na Jomoro for the MC. Reka ndabashimire bantu mwahisemwo gukurikirana neza na neza no kino kinyamakuru kidasanzwe ikinyamakuru cyagutse. Reka ndabashimire neza na neza abantu mwahisemwo kudukurikirana. Ico ndagusaba ni gusharinga video, kora commentaire kugira ngo uba wumvise ntuvyisangize neza na neza. Je nanje tuzedusubire ku munsi wejo mu bindi biganiro vya Akejo Media. Yes, it was Jamora for the MC, voice of the money make masterpiece keeper, motivation lady champion, intore yatojwe, a face of work boy representer, aka the one and only. Cyari ikiganiro Akejo Vibes. Tuze dusubire umunsi wejo mu bindi biganiro vya Akejo Media. Mwakoze kutuba hafi, mwakoze kudukurikirana. Big time.